Muri urwo rugendo rwari rufise intumbero yo kwirabira ifumbire imaze gushikanwa mu bubiko bw'ifumbire mu ntara zitandukanye, abarongoye intwaro hamwe n'abayobozi b'ibiro by'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara barashima ingene ifumbire iriko irashikanwa mu bubiko mu ntara zitandukanye, naho nyene ibitigira inyezina vy'ifumbire yasabwe bitaramenyekana. Nkuko bivugwa na buramatari w'intara ya Butanyerera Segasago Victor, ngo yihweje uko ifumbire ya FOMI iriko irashika mu ntara ngo barashobora kugira icizere. Nk'abajeje intwaro kumva twongeye kugira ikizere nkuko mubizi, kuko umwavu wa FOMI urakenewe cyane gose ku biterwa bitandukanye. Rero kuvuga yuko dufise ikizere ko tubona umwavu uri kuraza ku bwinshi. Murabona rero n'ubu yuko amamodoka ari karapakurwa. Turizera rero yuko abarimyi ejo bukera bagiye gushikirizwa uyu mwavu nkuko bari bawiteze, kuko irima ry'impeshi ryaratanguye no mu myonga aho bariko baratera imiceri. Umva rero umwavu uri kuraza hageze. Kubwa Melchiade Ntahondereye arongoye ibiro by'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Buhumuza, ngo naho ibitigira inyezina vy'ifumbire yasabwe bitaramenyekana, ngo bararemeshwa no kubona ifumbire iri mu mahangara uko ingana. Turavye muri rusangi mu ntara Buhumuza impeshi isanzwe itangura hagati mu kwa kabiri bagatera gushika mu ntango zo kwa mbere, mu ntango zo kwa kabiri, mu ntango zo kwa gatatu. Are tubiravye ifumbire tumaze kuronka, nubwo tutararonka ibiharuro by'ukuri bitwerekana ifumbire yasabwe n'abene gihugu, ariko cyo namenyesha nuko amahangara yose ubiko dufise muri izi ntara za kera, ko dufise ububiko butatu ari mu ntara mu mugwa mukuru wa komine Cankuzo, iri mu ntara kera Cankuzo, muri komine Muyinga naho turafise na komine ya Ruyigi, aho amastoke yose yaruzuye, ubiko buruzuye. Umaze kuza mumva yuko nayo kamyizi bonse ushaka nko tuyishira ifumbire. Muga turavye amatariki dufise duterera ko n'igihe banyahereza gutera n'ifumbire dufise, turafise mwizero yuko abene gihugu dufise ifumbire kandi tuzobakwiriza. Muga gushika kuri ino saha ntango dufise turahumirije abarimyi aho bari, turamesha yuko aho ubushangaje butangira itangazo yuko baza gutora ifumbire cyo tibashikanira baca bayitora byoroshe hari amazoni wabo uko 38. Eka na buramatari w'intara ya Burunga Parfembo Ninyibuka ngo ararema aravye ububiko bw'ifumbire, akanavuga ko n'ikibazo c'igitoro cakunda kwibonekeza mu gihe cyo gushikana ifumbire mu mazone, ngo ico kibazo bagifise mu ntoki. Hano mu bubiko bw'ifumbire ya FOMI, ifumbire y'intara, murabona yuko hameze neza cane, haratandukanye no mu misi yahera. Twebwe turiyumvira turavye ibiharuro biriko biregeranywa muri iki gihe, turiyumvira neza yuko ifumbire izoheza igafasha neza abarimyi muri iyi sezo y'impeshi twimirije. Mugabo turazi kandi yuko intambwe ya kabiri nayo nyene usanga hamwe hariho ibibazo cane vyerekeye ingene kungene iyi fumbire ishika mu mazone, amazone akaba ari yaheza agashikiriza abarimyi. Turazi ko hari ikibazo c'ibitoro, mugabo turamaze kukivugana n'abajejwe ubushikiranganje hamwe n'abajejwe ikigo c'ikigega Sopebu cerekeye ivyerekeye karubira. Abo turamaze kukivugana ko nabo nyene bo kwitunganya mu maguru masha, kandi barabitwemereye kugira ngo ububiko bw'ibitoro bisahiriza mu gushikana ibi vyerekeye ifumbire mu mazone bariko barabikorera ko. Turibaza yuko muri iyi ndwi bizoba vyamaze kuja mu rutonde. Ico cizere kandi nico kibonekeza no mu ntara ya Gitega, nkuko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara Riboire Bigirimana, aho avuga ko n'ikibazo c'igitoro camaze gutorerwa umuti. Reho nagomba nshime yuko mbona yuko umurindi wo kutuzanira ifumbire abene gihugu bakeneye ari umurindi mwiza cane, umurindi utanga icizere yuko abene gihugu bagiye kuronka ico bakoresha muri kino gice cirima bita saison B. Turabona yuko uno murindi uravye ibi mubona dusanze ngaha, ano matoni menshi musanze
ngaha muri ino stock, kiretse yuko hariho n'ayandi ma stock ya FOMI ari mu ntara zitatu za kera arizo Karusi, Mwaro na Muramvya. N'ubu bubiko nyene murabona yuko ari umwavu utari muke washoboye gushika, kandi nkuko mubibona n'ubu nyene turiko turavugana murabona yuko amakamyo yandi ariko arashika, bariko barapakurura bashira mu bubiko. Murabona rero yuko dushobora kuhumuriza bene gihugu yuko mu misi mikenyi bashobora kuronka umwavu bakoresha nkuko bawusavye. Rero nakanya keza ko gutera akamo abene gihugu yuko boja ku kivi, nibanyarukire ahubwo mu mirima barime bitegure, kuko impeshi turi mu matariki ya mbere yayo. Turizera yuko mu yandi matariki makenya ari imbere hageze gutera, abene gihugu bose bazoba bafise umwavu ukwiye nkuko bawusavye. Ubwa mbere hoho nagomba gusubira gushimira ahubwo leta y'u Burundi, mu gihe cose FOMI yazanye umwavu ikawushira ngaha mu mastoke y'intara, byarabonetse yuko leta y'u Burundi yitayeho ikibazo c'igitoro. Ikibazo c'igitoro rero n'ubu ntikizohaba, kuko leta yamaze kutubwira, ubushikiranganje nako bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bamaze kutubwira yuko bamaze kuvugana n'ishirahamwe rijejwe ibitoro mu Burundi Sopebu, batubwira yuko hari ibitoro vyategekanijwe kugira ngo igikorwa co gutanga ifumbire mu mazone atandukanye y'intara ya Gitega gishobore kugenda neza. Inyuma y'urwo rugendo rero, umuyobozi ajejwe ubudandaji mu Ihinguriro FOMI Jean Pierre Nzobandora yaramenyesheje icari catumye urwo rugendo rutunganywa, aranashima ingene basanze ibintu vyifashe mu ntara zitandukanye. Uru rugendo twarukoze ubwa mbere tugomba kuraba ingene ifumbire turiko turatanga iriko iraduga mu gihugu, kugira ngo twicaye hari Bujumbura tumenye neza ko ifumbire mu bubiko iriko irashikayo. Hariho n'abashikiriza ibibazo batiruzuye, irabuza hija, dusabire dutangure kuyimanukana. Ivyo vyose nivyo twadukeneye kubona. Marabona ko twahereye Bujumbura tugahingura muri izi ntara zitanu zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Uyu munsi dusozerereye ngaho Gitega. Ibintu mwarabibonye, kandi aho bukera n'abene gihugu bose bazovyumva, bazobibona. Nuko mu ruganda turiko turahingura ifumbire, amahinguriro yacu yose ari ku kivi, mwarabibonye. Amakamyo ariko arapakira, amwe amanuka ayandi aduga. Hari izo duhurira mu nzira, hari izo dusanga ku bibanza ziriko zirapakurura. Urumva uruganda ruriko rurakora. Hanyuma ino mu madepo ingene ibintu vyifashe naho nyene kandi mwarabibonye. Rero novuga yuko twe duhagaze neza cane. Mu ruganda bariko baratigita. Urumva ubuho twaronse n'uburenganzira bwo gutangura kuyimanukana mu mazone. Ngashima cane, shimira abo mu ntwaro n'impungenge twari dufise z'amazutu, aho twagiye turacamwe rumvise yuko batwemerera yuko ikibazo c'amazutu bagifise mu ntoki bariko baragikorerako. Ubu rero ifumbire bucija mu mazone yegere neza abene gihugu. Mwomenya ko ifumbire imaze gushikanwa mu bubiko bw'ifumbire mu ntara yababa amatoni 15,000 vy'ifumbire ya imbura, ire nayo ikaba igeze ku matoni 4,000 hamwe n'ishwagara yababa amatoni 3,000.